Jason Stens umusesenguzi muri politike ya Republika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko gusubira gutahuka kwa Joseph Kabila akajya mu gice kigenzurwa n'inyeshamba za M23 zirwanya ubutegetsi ari intambwe ikomeye icamarenga y'intambara ishobora kumara igihe kirekire cyangwa bikaba ari kosa Kabila yakoze. Mu Rwanda Aimable Karasira yatangiye kwiregura ku byaha aregwa birimo guhakana genocide, guteza imvururu muri rubanda no kuterekana inkomoko y'umutungo we. Idoni David byose ni mukanya Florentine Kwizera yaje kudusomera yavugwa ku isi. Dahera mu Faransa aho sentare y'ico gihugu yongeye igihano c'imyaka 20 umugabo bikekwa yuko ari muri bakaruhariwe mu konona abana. Joel Rosquanek yari yemereye ubwiwe yuko yononya abantu bagera mu 300. Abenshi muri abo bari abana baba batewe umuti wo kubasinziriza aho baba bari mu bitaro barindiriye kubagwa. Abahohotewe bivugwa yuko batigeze bamenya ko bakorewe ayo mabi kugeza babibariwe n'igipolisi. Rosquanek ageze mu myaka 74 asanzwe ari mu mvuto kubera ibindi byaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina. Hari ishavu mu Faransa kubona uyu yari umuganga yaremerewe kubandanya avura abana kandi amaze gufatanwa amasanamu y'abana bakorerwa ihohotera rishingiye ku gitsina. Chancelier mushasha w'Ubudage Friedrich Merz yemereye izindi fashanyo igihugu ca Ukraine. Mu rugendo Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yagize i Berlin, Bwana Merz yavuze yuko Ubudagi buzogiranira imigenderanire y'ubugwizatunga n'iya gisirikare na Ukraine. Inkuru ya Damian McGuinness mwishikizwa na Mark Niyonkuru. Inyuma yo korana na Perezida Zelensky Berlin, Chancelier Merz yatangaje ko Ubudagi buzofasha Ukraine gucura ibisasu vya misile zayo zirasa kure. Bwana Merz kandi yemeje ko atarupimo ntarengwa Ukraine izoshirirwaho gukirera ivyo bisasu bizokora bishobora gushikira mu kurasa. Ubutegetsi bwa Kiev bumenyesha ko gutunga ivyo bisasu bizofasha ubwa mbere na mbere guhagarika Uburusiya kugaba ibitero kuri Ukraine. Ariko gufasha Ukraine kugira ibisasu bigema kure ntibibonwa kumwe na bose mu Budagi, aho benshi batinya ko bishobora gutuma ibintu biyangara muri iyo ntambara. Friedrich Merz asanzwe azwi nk'ubutajya umunwa mu gushigikira Ukraine. Ubu hasigaye ari chancelier ariko agerageza gushigikirisha amajambo ibikorwa bigaragara. Sentare yo mu Budagi yanse ikirego catanzwe n'umunyaperu yari yitwariye ikigo gitanga inguvu ca RWE, ariko rero yemera yuko ibigo bikwiye kuba ari byo bikurikiranwa ku ngaruka zitewe n'imyuka bisohora yonona ikirere. Uwo murimyi Saul Luciano Liua avuga yuko itongo ryiwe rigeramiwe kubera gushonga kw'ibitandara by'amabarafu y'amazi canke glacier, kandi yuko ikigo RWE nka kimwe mu bigo bisohora imyuka ya dioxide de carbone yonana igisenge gikingira isi cari gikwiye gufasha kuriha amafaranga yo kubaka inkombe zikingira imyuzuri iryo tongo ryiwe. Sentare yasanze ariko iryo tongo ata mpungenge zihari yuko rishobora gutegwa n'amazi, ariko yemeje yuko ibigo bikwiye kwirengera ikigozi c'inkurikizi z'imyuka yonona ikirere ya dioxide de carbone. Imwumva ni BBC gahuza miryango. Perezida wa Namibia yavuze yuko kwibuka ku nshuro ya mbere abahitanywe n'ihonyabwoko ku ntwaro y'abakoloni b'Abadage ari intambwe ihambaye yo guhangana n'akahise kabi no gusangira umubabano wo mu bihe by'intwaro ya gikoloni y'Abadage. Hashize imyaka irenga 100 abanyanamibia barenga 7,000 bo mu bwoko bw'abaherero n'abanama bishwe mu ntwaro y'abakoloni b'Abadage. Netumbo Nandi Ndaitwah yadometse urumuri asubiramo n'amajambo yo gusaba Ubudagi indishi nako yakababaro. Hashize imyaka 4 Ubudagi busabye imbabazi ku ruhara bwagize muri iyo genocide, bwemera umuriyaridi w'amadolari azoba imfashanyo mu iterambere. Hafi imyaka 40 imbere yuko bitangura gukoreshwa mu ihonyabwoko ry'Abadage, ibigo byo kwegeranirizamwo abantu hamwe n'ivyitwa ngo namagerageza yitwa yuko ari ay'ubushakashatsi byarifashishijwe n'abakoloni b'Abadage mu kwica urubozo no kwica burundu abanyagihugu bo muri Namibia, ico gihe kera citwa Southwest Africa.
umwe mu bakuriye ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu onu aranegura Israel ku bijanye n'igikorwa co gutanga imfashanyo muri Gaza ko ibikora nk'ibintu yateguye kandi mu buryo bwitondewe cyane kugira ngo igumize abanyagaza mu bukene. Abanyamakuru baho bavuga yuko abanyapalestina batoye ibifungurwa ku kibanza gishasha co mu manuko gikoresha abacunga umutekano bafise ibigwanisho. Inkuru ya Yoran Nail mushikizwa na Yvette Kabatesi. Umuryango w'abibumbye ONU urahamagarira korosha amabwiriza mashya washyiriweho yo kubuzwa kugemura imfashanyo i Gaza. Uvuga ko nyinshi mu modoka za kamyo zayo ziriho zisahurwa n'abantu bihebye kubera inzara nyuma y'ibyumweru 11 Israel itemerera imfashanyo nimwe kwinjira. Loni yanze gukorana n'umuryango ufasha uherutse gushingwa i Gaza. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi bya ONU i Gaza akemeza ko imikorere yo kugemura imfashanyo y'umuryango idashobora guhaza abatuyemo bose. Ishimangira ko ejo hashize abantu hafi 50 bakomeretse ubw'ibiro byayo bishya byavogerwaga ndetse ingabo za Israeli zikaharasa. Israeli yo ivuga ko uburyo bushya bwo gutanga imfashanyo bwatumye umutwe wa Hamas utabona uko uyiba, ariko niyo ivuga ko nta gihamya ifite kigaragaza yuko ibyo byabaye. Ndangirize aho nyene muri Israel aho umushikiranganje wa mbere Benjamin Netanyahu yavuze yuko Mohamed Sinwar yishwe. Mukuru we Yahya Sinwar yari umukuru wa Hamas muri Gaza yishwe mu ntambara n'igisirikare ca Israel mu mwaka uheze. Mohamed Sinwar yamoneka nk'uwari gusubirira mukuru we, akaba ari we yarondegwa igihe c'ibitero vya Israel ku bitaro byo mu manuko bwa Gaza mu ntango z'uku kwezi. Hamas ntiremeza ivy'uru rupfu rwiwe. Nina urakoze Florentine Kwizera kuri aya makuru aje kudushikiriza. Amakuru yacu ku buryo burambuye tuyahere ku mugabane wa Buraya. Joel Swanek yahoze ari umuganga mu gisata cyo kubaga yemeye ko yahohoteye bishingiye ku gitsina abagwaye baharugwa mu majana, benshi muri bo bakaba bari abana hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1989 n'uw'ibihumbi 2014. Yaciriwe igihano cy'imyaka 20 y'igifungo. Mu kwezi kwa gatatu Swanek yari yemeye ko yahohoteye bishingiye ku gitsina abantu amajana 299, benshi muri bo bakaba barasambanyijwe mu gihe baba batewe umuti wo kubasinziriza canke bariko baravyuka bamaze kubagwa. Swanek w'imyaka 74 yiswe umuntu wa mbere yasambanyije abana benshi kuruta abandi bose mu Bufaransa. Yarasanzwe afunzwe inyuma yo gucirirwa igihano cy'imyaka 15 mu mwaka wa 2020 kubera gusambanya abana 4 harimwo n'abana 2 ba mwene wabo. Inkuru yo ku rubuga rwa BBC yamushikirizwa na Jacques Nitegeka. Swanek yari yambaye imyenda y'umukara ubwo yari ahagaze nta marangamutima yerekana mu rukiko, yumva umucamanza Aude Buhezi atangaza umwanzuro. Mu kwezi kwa gatatu nibwo yemeye ibyo aregwa. Umucamanza Burezi yavuze ko urukiko rwazirikanye ko wahoze ari umuganga w'inzobere mu kubaga yahitagamo abana barwaye, abatewe ikinya cyangwa bafite ubuzima buri mu manegeka mu bo yahohoteraga. Kubera ko Swanek yarangije kuzuza imyaka 7 mu munyururu, ashobora kwemererwa n'amategeko kuba yakwemerwa kurangiriza igihano cye hanze ya gereza mu mwaka wa 2030. Amélie Levesque, umwe mu bahohotewe na Swanek, yagize ati gutekereza ko umunsi umwe ashobora kugenda mu muhanda akabona abantu ibyo birambabaza. Ati twebwe ntitukigira ubuzima busanzwe mu gihe barimo bamusubiza ubwo buzima. Ati kuri njyewe binteye isesemi. Umwunganizi wa Swanek, Maître Maxime Tessier, yavuze ko nta bushake afite bwo kujurira. Uyu mugabo wahoze ari umuganga, urubanza rwe rwatangiye mu kwezi kwa kabiri. Muri icyo gihe cyose abantu benshi bahohotewe nawe batanze ubuhamya, babwira urukiko uburyo ihohoterwa bakorewe ari abana ryagize ingaruka ku buzima bwabo. Yakomeje yandika buri munsi mu gakarine ke hasobanura mu buryo buteye isoni burambuye iryo hohotera yakoraga, ku buryo byoroheye abapolisi mu gushakisha abo yahohoteye, benshi muri bo kandi nta nubwo bari bakibuka amarorerwa bakorewe igihe bari mu maboko ya Swanek. Twanjaniza amakuru mu karere k'ibiyaga binini. Mu makuru twabagejejeho ku wa mbere twababwiye ko abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba wa 23
batangaje ko Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yageze mu mujyi wa Goma akarangiza igihe yari yishizemo cy'ubuhunzi. Twashatse kumenya icyo abasesenguzi bavuga kuri uko gutahuka. Twegereye Professor Jason Stearns, umusesenguzi kuri politike ya Kongo, avuga ko gusubira muri ico gihugu kwa Kabila akajya mu gice kigenzurwa n'inyeshamba za M23 zirwanya ubutegetsi ari intambwe ikomeye ica amarenga y'intambara ishobora kuba kumara igihe kirekire cyangwa bikaba ari kosa Kabila yakoze. Aratangira asobanura icyo kuri we itahuka ya Kabila risobanuye. I think the first thing to say about that is that icyambere umuntu yabivugaho nuko yifatanyije ku mugaragaro na M23 yerekanye neza ko yiyunze kuri uyu mutwe. Aligning himself with the movement. Uru rugendo rwe igoma ruremeza noneho amakuru yari amaze igihe avuga ko hari uburyo Kabila abanyemo na M23. Jason Stearns avuga kandi ko Joseph Kabila n'u Rwanda bafitanye umubano waranzwemo ibibazo umaze imyaka irenga 20. Kabila has had a fraught relationship with Rwanda over the years. Kabila n'u Rwanda bagiranye umubano wakunze kurangwa n'ubushyamirane mu gihe cy'imyaka myinshi guhera igihe se yafataga ubutegetsi mu mwaka 1997 afashijwe n'u Rwanda. Yabaye umuntu wa hafi wa James Kabarebe muri icyo gihe cyose, hagakurikiraho igihe se yashwanaga n'u Rwanda byakurikiwe n'intambara yamaze imyaka 5. Ndetse na nyuma y'uko Kongo yongeye kuba imwe mu mwaka wa 2003, guverinoma ya Kabila yarwanye intambara nyinshi kandi mu bihe bitandukanye zari zishamiranije n'imitwe ishyigikiwe n'u Rwanda nka CNDP hagati y'imyaka y'2006 na 2009 na M23 ya mbere hagati y'umwaka w'2012 no 2013. Rero amaze imyaka aganira n'abanyarwanda, ariko umubano we nabo wagiye uhindagurika kuva ku bushyamirane bweruye kugeza ku bufatanye. Ntekereza ko kuba igihagararo cye kigenda kiyegereza M23 bigomba kubonwa muri iyo nzira. Ntibikwiye kugaragara nkaho ari umubano we n'u Rwanda, ahubwo ni imibanire ishingiye ku nyungu zo gukenerana mu gihe runaka. Kuri ubu inyungu zabo zirahura, ariko birashoboka ko ibyo bitazahoraho iteka. Professor Stearns avuga kandi ko bigoye mu by'ukuri kumenya neza impamvu yatumye Joseph Kabila afata icyemezo cyo gutahuka mu gihugu anyuze i Goma. It's difficult to know why exactly Kabila made this move. Kabila has extensive economic. Birakomeye kumenya impamvu Kabila yafashe iki cyemezo. Kabila afite inyungu z'ubukungu hirya no hino muri Kongo. Hari imitungo itimukanwa nk'imishinga y'ubwubatsi bw'amazu, ibikingi binini, inyubako z'imiturirwa i Kinshasa, i Lubumbashi n'ahandi mu gihugu. Gufata uyu mwanzuro byatumye leta ya Kongo imuhagurukira kimwe n'imitungo ye, ndetse itangira no gufatira imwe mu mitungo. Rero ni icyemezo gikomeye ashobora kuba yaratewe no kuba yarabonaga ko yaba we cyangwa se abo mu ishyaka rye badashobora kugira umwanya bongera gutorerwa mu butegetsi. Yabonaga ko ubutegetsi bwa Kongo burushaho gufunga ubwisanzure bwa politiki kandi bukomeza kumwibasira kimwe n'ishyaka rye. Bishobora kuba aribyo byatumye afata iki cyemezo, ariko ni umwanzuro utoroshye. Stearns avuga ko umwanzuro w'ibiganiro hagati y'u Rwanda na DRC ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ari uzerekana nimba Kabila atarabaze nabi. I think everything depends the future of this crisis, the M23 crisis. Nibaza ko ahazaza h'iki kibazo hazaterwa n'ibizava mu biganiro hagati y'u Rwanda na Kongo bishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi biganiro nibirangira bitagize icyo bigeraho, ukuza kwa Kabila kuzaba ari ingenzi kandi azaba ari n'umwe mu bari muri iyi ntambara.
ariko niba umushinga wa Amerika ushoboye gutuma ingabo z'u Rwanda na M23 zisubira inyuma, icyemezo cye kizagaragara nk'aho byari ikosa rikomeye yakoze, kuko yabaje mu gihe Amerika yaba iharanira ko habaho umwanzuro wo kurangiza iyi ntambara ku buryo burambye. Mu gihe RDF yagenda, Kabila nawe yaba atakaje imbaraga nyinshi. And if the RDF withdraws, then Kabila will lose a lot of his leverage. Uyu ari Professor Jason Stearns, umusesenguzi muri politike ya Congo, akaba ari n'umwarimu muri kaminuza. Ni saa 11:46 muri studio za BBC i London, ni saa 12:46 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacu arabandanya inyuma y'akaruhuko gato. Tubandanyirize mu Rwanda, tujye i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda mu rugereko rw'urukiko rukuru. Aimable Karasira yatangiye kwiregura ku byaha aregwa birimo guhakana jenoside, guteza imvururu muri rubanda no guterekana inkomoko y'umutungo we. Ibi byaha byose arabihakana. Karasira, umuhanzi akaba n'uwahoze ari umwarimu wa kaminuza y'u Rwanda, yamenyekanye cyane mu biganiro yatangaga kuri YouTube. Umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana yakurikiranye urwo rubanza maze ategurira inkuru ikurikira. Mu kwiregura ku cyaha cyo guhishingiro jenoside, Aimable Karasira yabwiye urukiko ko imvugo umushinjacyaha ashingiraho ikirego igira iti leta ya Habyarimana yakoze jenoside yirwanaho. Yavuze ko yumviswe nabi n'ubushinjacyaha bumwitirira amagambo atavuze. Abwira umucamanza ati reka mbwira urukiko ukuri, ibyo ntabyo navuze. Byinshi mu birego Karasira yarezwe bishingiye ahanini ku biganiro yagiye atanga kuri YouTube. Kuri icyo cyaha cyo guhishingiro jenoside kandi yarezwe amagambo yakoresheje ko ihanurwa ry'indege y'uwari perezida ya Habyarimana ryabaye imbarutso ya jenoside. Aimable Karasira yemera ko ijambo imbarutso koko yarikoresheje, ariko yifashishije ibitabo byanditswe n'abantu batandukanye barimo General Romeo Dallaire wayoboraga ingabo za Minuar mu Rwanda. Yavuze ko atari we wazanye iryo jambo, ko nawe yarikuye kuri abo bagiye babyandika, kandi atari uko bagamije kwishimira jenoside cyangwa kuyishingiro, ahubwo bagamije kwerekana ko kuko yateguwe. Avuga ko jenoside yabaye akuze kandi afite ubwenge, ko habanje ibimenyetso birimo urwango rukomeye rwagiriwe abatutsi, maze kuri we ihanurwa ry'indege ya Habyarimana riba nk'imbarutso yo kurimbura abatutsi. Karasira kandi yireguye ku cyaha cyo guhakana jenoside. Abamwunganira babwira urukiko ko ubushinjacyaha butashoboye kugaragaza ibimenyetso simusiga kuri iki cyaha. Maître Bikotwa Brice avuga ko umushinjacyaha yatanze ibisobanuro by'imvugo za Karasira mu biganiro yagiye atanga kuri YouTube, kandi uregwa ari we wakagombye gusobanura ibyo yashakaga kuvuga. Ibi ntibyaguye neza umushinjacyaha, wahise yaka ijambo abwira Maître Bikotwa ati zana ibimenyetso byawe bivuguruza ibyo twatanze. Karasira w'imyaka 48 wahoze ari umwarimu muri kaminuza afunze kuva muri 2021 ashinjwa ibyaha byo guhakana jenoside no kuyishingiro, guteza imvururu muri rubanda, iyezandonke ndetse n'icyaha cyo guterekana inkomoko y'umutungo we. N'ibyaha we aburana ahakana. Urubanza ruracyakomeje. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango i Nyanza. Dusubize ijambo Yves Bucyana mu kiganiro cy'inkino. Imikino kuri BBC Gahuzamiryango. Mwiriwe neza, amakuru y'imikino nyahere mu Rwanda. Shampiyona y'umupira w'amaguru irasozwa uyu munsi mu birori ikipe ya APR FC yateguye biza kuba muri iri joro, biyobowe n'umucuranzi w'umugande Jose Chameleone, bikabanziriza umukino wa nyuma uhuza APR FC na Musanze ku kibuga cy'Amahoro i Remera. APR FC yegukanye igikombe cya gatandatu cya shampiyona kikurikiranye, niyo kipe ikoresha ingengo y'imari yarenga miliyari y'amafaranga y'u Rwanda buri mwaka. Igikombe cya shampiyona mu Rwanda gifite agaciro katarengeje amafaranga miliyoni 45. Ku mugabane w'Uburayi, Carlo Ancelotti, umutoza mushya wa Brazil, yamaze kwerekanwa ku mugaragaro, avuga ko yishimiye kandi atewe ishema ryo gutoza ikipe yise ko ari yo nziza ku isi. Anavuga ko intego ye ari ukuyihesha igikombe cy'isi cya 2026 kizakinirwa muri Amerika, Canada na Mexico. Uwo Mutaliyani w'imyaka 65 agiye gutoza ikipe ya Seleção
avuye muri Real Madrid yatoje imyaka 4 atsindira ibikombe 3 bya Champions League ndetse na La Liga inshuro 2 mu bihe bibiri bitandukanye yatojemo Real Madrid. Ancelotti yanatoje AC Milan mu Butaliyani ayihesha ibikombe 2 bya shampiyona kimwe na Paris Saint-Germain na Bayern Munich yo mu Budage yazihesheje ibikombe bya shampiyona. Yanatoje Chelsea atwara igikombe cya FA ariko kandi yanatojeho ikipe ya Everton mu Bwongereza. Ancelotti muri Real Madrid yasimbuwe na Xabi Alonso we wavuye mu ikipe ya Leverkusen yo mu Budage. Ku mwaka we wa mbere atoza ikipe ya Leverkusen yegukanye igikombe cya shampiyona y'Ubudage, yarangije ikipe ye idatsinzwe umukino n'umwe. Xabi Alonso wahoza bica bigacika hagati ha Real Madrid, Liverpool ndetse akanegukana igikombe cy'isi 2010 ari kumwe n'ikipe y'igihugu ya Espagne. Azatwara ikipe ya Real Madrid mu gikombe cy'isi. Umukino we wa mbere akazahura n'ikipe ya Al Hilal yo muri Arabia Saudite tariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu. Ikipe yatozaga ya Leverkusen yo yamaze guha akazi Erik ten Hag wahoze atoza Manchester United mu myaka isaga 2 yayihesheje igikombe cya Carabao ndetse na FA, ariko aza kwirukanwa. Ikipe igeze ku mwanya wa 14 muri shampiyona yashojwe ku cyumweru. Iyi kipe ya United iri ku mwanya wa 15. Ayo niyo y'imikino uyu munsi nabateguriye. Gendi Yves Bucyana, BBC gahuza miryango.